Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Iyaga Nawe TV. Uno musi kw'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2025 tukaba tugiye kuyaga amakuru agiye atandukanye avugwa muri sport, ariko kandi tunabipfuriza kugira umunsi mwiza ukwikukira ku Burundi. Mu makuru yacu rero y'uno munsi turaza kugaruka mu vyaranze rino joro riheze mu gikombe c'isi c'imigwi hamwe n'ivyabaye ndetse no muri weekend tubigaruke ko tubirabe. Turaza guca muri FC Barcelona, ibintu birakomeye ntivyoroshe ku mukinyi Nico Williams wa Atletico Club de Bilbao, ariko kandi zimwe mu ndongozi za FC Barcelona ziko zibona ibintu ugutandukanye. Turaza guca kandi makuru ya hano iwacu mu Burundi mu rukino rwa kivandimwe rwa reruhuje umugwi wa The Congo Vietel wavuye hariya mu gihugu ca Vietnam, aho bariko barakina urukino rwa gicuti n'umugwi w'abatarenza imyaka 23 userukira igihugu cyacu Burundi. Turaza guca gatonya muri basketball turabe zimwe mu nkino za playoff zigiye guhuza equipe y'Urunani ndetse na Dinamo, turabe amagenekerezo hamwe n'amasaha izo nkino zizoberako. Iburaya kandi turaza guca mu mugwi wa Real de Madrid turabe ibiriko birahavugirwa ndetse no mu mugwi wa Chelsea, Liverpool ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Sangwa ikaze no mu kiganiro cacu, ayo namwe mu yandi tuza kubashikiriza uno musi. Iyaga Nawe TV. Amakuru yacu reka tuyahere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo uheze itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, aho hari haramutse haba urukino rwa gicuti rwari ko ruhuza umugwi serukira gihugu w'u Burundi w'abatarenza imyaka 23 wari kubahuza n'umugwi wa Juva mu gihugu ca Vietnam, The Congo Vietel. Akaba rwa rukino vy'ukuri rwari rubereye, ariko atavyinshi tworuvuga ko ego urukino rwaje kurangira ku bitsinzi y'igihugu cy'u Burundi mu gwinserukira gihugu w'u Burundi w'abatarenza imyaka 23 ku bitsindo 4-0 bw'uyu mugwi wa The Congo Vietel. Ariko rero ngaha ntituza kugaruka ukungene urukino rwari rwifashe kuko nta birenze mu rwa The Congo Vietel. So mugwi twovuga ko vy'ukuri umugwi wacu serukira gihugu bateze imyaka 23 ariko uripimira ko kugira ngo tubone imbono yawo uko vyifashe. Ariko kandi tugiye tugaruke kuri bamwe mu bategetsi ari yaje gutera iteka ugo rukino, cyane cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye yari yahishikiye kuri stade Intwari kukurikirana ugo rukino. Tutibagiye kandi na Reverend Kuriyo asanzwe ari president w'umugwi wa Aigle Noir de Fighters. Turagaruka kandi kuri premier ministre nawe nyene yari yahishikiye umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, nawe nyene yari yateye iteka ugo rukino. Ariko kandi n'usanzwe atwara ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Alexandre Muyenge nawe nyene yari yishikiye kuri stade Intwari kuraba ugo rukino. Tubabwira kandi mu byo twabonye kuri ugo rukino, biragaragara yuko abarundi vy'ukuri bari banyotewe kubona stade Intwari yongera kuguruka bakishikira. Vy'ukuri uravye stade yari isa nk'iyamaze kuzura, hanze abafana bari benshi cyane. Vy'ukuri biragaragara yuko abakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi baranyotewe cyane kubona na cyane umugwi serukira gihugu wacu u Burundi intamba mu rugamba zakirira aha iwacu mu Burundi. Nari gihe yaciye igihe kitari gito atarukino na rumwe rubera kuri stade Intwari kuva yagasubirwamo. Rero yari inyota ku bakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru. Vy'ukuri aho bona ko bari bitabiriye urwo rukino ari benshi cyane, aho vyanashitse mbere stade Intwari za no kugagwa abafana benshi bakiri hanze, aho bona ko bamwe batangiye no kwidoga banasaba ko botuma barihishwa mugabo bakinjira kuraba urwo rukino. Rero twatwizera yuko vuba cyane inkino mu guserukira w'abakuze intamba mu rugamba
yahora yakirira nko muri Tanzania. Vuba mugiye gusubira kubona equipe nationale intamba mu rugamba yakirira kuri stade Intwari. Ego mu bisanzwe stade ntiyari yuguruwe ariko iracari kiraherahezwa vuba cyane. Muzotangarizwa ko stade Intwari igiye kugururwa Chess, aho equipe nationale intamba mu rugamba itazoswa kuza irakirira hanze y'igihugu, izo zirakirira na cyane cyane si ku nyungu gusa z'abafana ariko kandi n'inyungu ku gihugu. Amafaranga yinjiza mu bindi bihugu mu giserukira igihugu zo buje kwinjiza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru yacu reka tuyabandanirize muri basketball mu nkino za playoff zigiye kuba zihuza umugwi wa Dinamo Basketball Club hamwe n'umugwi w'Urunani Basketball Club. Twababwira yuko umugwi wa Dinamo wakuyemwo umugwi wa Lezipo, nayo Urunani rukuramwo umugwi wa Remesha. Rero kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kw'indwi 2025 isaha 9 niho hazoba finale ya mbere canke urukino rwa nyuma rwa mbere kuko bakina inkino zitatu ruzohuza Dinamo n'Urunani. Nayo kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'indwi 2025 isaha 9 nyene basore gutana mu mitwe Urunani versus Dinamo bahure. Nayo itariki 9 z'ukwezi kw'indwi 2025 Dinamo isubire ihure n'Urunani. Itariki 12 z'ukwezi kw'indwi 2025 Urunani ruhure na Dinamo. Uravye ukirangamisi Dinamo izokwakira Urunani kabiri, Urunani nagwo gwakire umugwi wa Dinamo inshuro zibiri. Mu gihe vyoshika umugwi umwe nturonke victoire zitatu, acategura izindi finale zigera kuri 3 zizoba itariki 13 z'ukwezi kw'indwi 2025 saa 9 Dinamo Urunani. Itariki 19 ukwezi kw'indwi isaha 9 nyene Urunani na Dinamo. Itariki 20 z'ukwezi kw'indwi 2025 isaha 9 nyene Dinamo hamwe n'Urunani. Mugabo mu gihe vyoshika equipe imwe karonka victoire zitatu ntazokwirwa arashika mu magenekerezo ya 13 oya bacu bakina igenekerezo ya gatanu ukwezi kw'indwi urukino rwa mbere, urukino rwa kabiri itariki 6 ukwezi kw'indwi n'itariki 9 ukwezi kw'indwi hamwe n'igenekerezo rya 12 ukwezi kw'indwi nizo nkino bazoca bakina. Amakuru yacu reka tuyabandanirize mu gikombe c'isi c'imigwi. Ibintu ntivyari vyoroshe cyane. Umugwi wa Palmeiras ku munsi wa gatandatu waje gukuramo umugwi wa Botafogo utsinze igitsindo kimwe biciye muri prolongation. Nayo umugwi wa Chelsea the Blues mu gihugu cy'Ubwongereza waje kuba ukuramwo umugwi wa Benfica wo mu gihugu cya Portugal ibitsindo bigera kuri 4-1 barinze guca muri za prolongation. Twamenyesha ko mw'urwo rukino umukinyi Reece James ari watanga kugurura igori ku ruhande rw'umugwi wa Chelsea. Nayo Angel Di Maria umunya-Argentine akinira umugwi wa Benfica acaza kugombora igitsindo ku minota 95. Ku minota 92 ariko uwitwa Prestiani yaje kuba aronka ikarata z'umuhoro zibiri gutyo aronka ikarata y'agahama aza kuva mu rukino. Christophe Nkuku ku munota w'ijana 8 aterekamo igitsindo bageze muri prolongation ku munota w'ijana na 15. Pedro Neto wa Chelsea nawe ashama igitsindo cya gatatu. Nayo ku munota w'ijana na 17 uwitwa Hall nawe ashiramwo igitsindo kigira kane gutyo umugwi wa Chelsea the Blues uza kuba urengana ushika muri kimwe cya kane gishiri cyanyuma aho uzoca utana mu mitwe n'umugwi wa Palmeiras. Chelsea izoshihura n'umugwi wa Palmeiras muri kimwe cya kane gishira icyanyuma mu gikombe c'isi c'imigwi. Ariko kandi ntivyarangiriye aho. Umugwi wa Bayern Dominique nawo waje kuba utsinda umugwi wa Flamengo ibitsindo bigera kuri 4-2 ibitsindo bibiri vya Harry Kane yinjirije Bayern Munich. Leo Goretzka ikindwi
ikindi gitsindo kigira kane uwitwa Purga yaje kuba yitsinda uno mukinyi wa Flamengo. Jorginho nawe aza kuba atsinda igitsindo biciye kuri penalty, gutyo biza kurangira umugwi wa Bayern Dominique ukuyemwo umugwi wa Flamengo. Nayo Paris Saint-Germain yaje korohera umugwi wa Inter Miami ku munsi w'Imana. Paris Saint-Germain yaje kuba itsinda Inter Miami ibitsindo bigera kuri 4-0, gutyo Paris Saint-Germain rero ikazosha ihura n'umugwi wa Bayern Dominique nabo nyene muri kimwe ca kane gishira icyanyuma. Ubona ko n'urukino rudasanzwe, ni afishe ikomeye cyane. Urukino zari rwitezwe ko n'abakunzi umupira batari bake, urukino ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Ku munsi w'ejo umugwi wa Fluminense mu gihugu ca Brazil waje kuba utorohera bidasanzwe umugwi wa Inter de Milan, aho umugwi wa Fluminense waje kuba utsinda umugwi wa Inter de Milan ibitsindo bigera kuri 2-0, gutyo umugwi wa Inter de Milan uburatashe uravamwo mu gikombe c'isi c'imigwi. Umugwi wa Manchester City nawo mu bucagucagu bw'uno munsi ntivyari byoroshe kuri Pep Guardiola n'abasore biwe, aho umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Saudi Arabia, umugwi wa Manchester City waje kuba utsindwa ibitsindo bigera kuri 3-4 vy'umugwi wa Al Hilal. Twabwira bashoboye kuba binjiza ibitsindo ku ruhande rwa Manchester City ndetse n'umugwi wa Al Hilal. Umusore Bernardo Silva ku munota w'icenda ari yuguruye igori, ariko uwitwa Marcos Leonardo umunyabrazil asanzwe yatakira umugwi wa Al Hilal aza kubatsinda igitsindo ku munota wa 46. Malcolm umunyabrazil nawe nyene ku munota wa 52 aza kubaterekamwo igitsindo kigira kabiri ku ruhande rw'umugwi wa Al Hilal. Nayo Erling Braut Haaland ku munota wa 55 aza kubaterekamwo igitsindo cyo kugombora biba 2-2. Nayo Kalidou Koulibaly ku munota wa 94 bamaze kuja muri prolongation aterekamo igitsindo cya gatatu. Phil Foden ku munota wa 104 nawe aza kuba kigombora. Marcos Leonardo aza kuba dendura umugwi wa Manchester City ku munota wa 112 igitsindo kigira kane, gutyo Manchester City iba ikuwemwo n'umugwi wa Al Hilal mwiganwa ry'igikombe c'isi c'imigwi. Manchester City bikaba birangiye ikoze saison blanche atagikombe na kimwe itahukanye nyuma yo gusezererwa muri iki gikombe c'isi c'imigwi. Biboneka ko ari cyo gikombe bari basigaranye gukinamo kugira ngo barako gitahukana, gutyo rero umugwi wa Manchester City uburatahishijwe muri no higanwa y'igikombe c'isi c'imigwi. Twamenyesha kandi ko umugwi wa Al Hilal uzoca uhura muri kimwe ca kane gishira icyanyuma n'umugwi wa Fluminense wo mu gihugu ca Brazil. Uno munsi kandi akaba hitezwe rero inkino zibiri. Rumwe uno munsi ruza guhuza umugwi wa Juventus de Turin n'umugwi wa Real de Madrid igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Nayo Borussia Dortmund na Monterrey mu Sergio Ramos baza guhura igihe cy'isaha 9 zo mu bucagucagu bwo ku munsi w'ejo. Tukiri ngaho nyene mu rukino ruza guhuza umugwi wa Real de Madrid na Juventus de Turin, umwe mu ndongozi z'umugwi wa Juventus de Turin akaba yaje kuba yemerera agafaranga abakinyi ba Juventus mu gihe vyoshika bagatsinda umugwi wa Real de Madrid. N'uwitwa John Elkan nomwe mu barongozi b'umugwi wa Juventus de Turin akaba yemereye prime ingana n'umuriyoni ku mugwi wa Juventus mu gihe woshobora gushika ku ntsinzi ugatsinda umugwi wa Real de Madrid. Vyumvikana yuko buri mukinyi wese aza gutahukana ibihumbi 30 vy'amayero kuri buri mukinyi, hamwe vyoshika umugwi wa Juventus ugatsinda umugwi wa Real de Madrid, gutyo ukarengana muri kimwe
ca kane gishira icanyuma vyumvikana yuko na kamotivation yabakoreye vyumvikana ko urukino taza kuba goroshe byamaze kujamo akanoti. Aho nyene kandi umugwi wa Real de Madrid baratangaza igaruka rya kizigenza wabo Dani Carvajal inyuma yo kumara amezi agera kuri 9 yaragize ikibazo c'imvune. Rero Dani Carvajal kapitene kizigenza w'umugwi wa Real de Madrid yamaze kuba agaruka mu myimenyerezo ya bose, ashobora gukoreshwa umwanya wari wo wose, ariko si we wenyene kandi yagarutse na Eder Militao nawe nyene yaje kuba agaruka mu myimenyerezo ya bose, nawe nyene ashobora gukoresha umwanya ari wose mu gihe Xabi Alonso yobona ko bikenewe, nawe nyene amaze kuba ava mu mvune. Si wenyene kandi ariko nkuko ikinyamakuru AS kibitangaza Kylian Mbappe Lotin nawe nyene araza kuba agaragara ku rukino guno munsi ruza guhuza umugwi wa Juventus de Turin uno munsi gihe cy'isaha 3. Ariko rero nubwo biruko ibintu ntivyoroshe kwa Madrid, ibintu ntivyoroshe cyane kuko ikinyamakuru Marca gisanzwe kivugira umugwi wa Real de Madrid kiratangaza nivyo Kylian Mbappe yamaze kuba agaruka, ariko ikibazo ni kimwe, umumenyereza Xabi Alonso yifuza kwatakisha abataka babiri cyane Vinicius Junior n'uwitwa Kylian Mbappe akabashira mu busatirizi, ariko ikibazo bariko baribaza ni kimwe, mbega Kylian Mbappe ariteguye kubahiriza amategeko y'umumenyereza Xabi Alonso, na cyane tubona ko ategeka abakinyi biwe gukora icyo twa pressing, nta guhagarara, dutakaza umupira tuwufise tuguma twiruka nta guhagarara mu kibuga, nkuko vyakozwe no kuri Vinicius Junior amaze imisi baraba inkino ziwe, biraboneka yuko nawe yamaze kuba ahindura imikinire yiwe, nta guhagarara mu kibuga kwa Xabi Alonso nta mikino ibamwo, tuwufise umupira tutawugira turawiruka ko gushika tuwutoye hama twatake dutsinde. Rero ikibazo ni kimwe, nkuko ikinyamakuru Marca cyaje kuba kivyibaza nimba Kylian Mbappe azoshobora kugendera ku mategeko y'umumenyereza wiwe Xabi Alonso, ariko kandi na Xabi yaje kuba abigaruka ko uno munsi ku munsi wejo mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru, ego nawe nyine aje kuba abishikiriza yuko yifuza ko buri mukinyi wese aja mu mbono y'umugwi wa Real de Madrid mu mikinire yawo, na cyane mukinyi Kylian Mbappe yifuza yuko buri mukinyi wese muri Real Madrid anezererwa gukina bafise umupira cyangwa batawufise. Byumvikana yuko cha kibazo ikinyamakuru Marca cyariko kiribaza ni navyo ubona ko umumenyereza w'umugwi wa Real de Madrid Xabi Alonso nawe nyene yifuza kuri buri mukinyi wese na Kylian Mbappe arimo. Tukiri ngaho nyene mu mugwi wa Real de Madrid, umwana akiri muto baheruka kuduza mukuye muri Castilla, Gonzalo Garcia. Uno mukinyi rero biragaragara yuko ariko aranezereza uburongozi bw'umugwi wa Real de Madrid, harimo no mumenyereza wiwe Xabi Alonso. Twamenyesha ko mu nkino 3 uno mwana amaze gukina yatsinza ibitsindo 2, aza gutangana assist, no kuvuga harimo assist yatanze ku rukino rwa Pachuca, igitsindo yatsinze kuri Al Hilal, hamwe n'igitsindo yaje kuba atsinda mu rukino rwa nyuma Real Madrid yaje kuba ikina mu itsinda, gutyo aza gukwiza ibitsindo 2 na assist imwe mu nkino zigera kuri 3. Rero Real Madrid kabaje gufata ingingo yo guhagarika kurondera umwataka afise profile nka Joseru, byari byaravuzwe yuko ari akeneye Antoine Budimir canke ba Robert Firmino, bose bari baravuzwe, ariko Real Madrid yaje kuba ihagarika kubwuko iriko irashimishwa n'urugero guno mwana wabo akiri muto Gonzalo Garcia. Amakuru yacu reka tuyabandanirize mu mugwi wa FC Barcelone. Mugwi wa FC Barcelone ibintu ntivyoroshe kuri Nico Williams, ntivyoroshe cyane. Nico Williams ikibazo su kumvikana mu mugwi wa FC Barcelone, so kumvikana nawe
ikibazo gihari ahubwo ni ukuntu azokwandikwa nkuko ikinyamakuru Marca kibivuga nkuko umwanditsi Fabrizio Romano nawe yaje kuba bitangaza, nawe nyene yaje kuba atangaza nk'ivyo ikinyamakuru Marca cyaje kuba kivuga, ariko Nico Williams we icyo atifuza ntifuza ko aje mu mugwi wa FC Barcelona hazoba ikibazo cyo kumwandikisha nkuko vyabaye kuri Daniel Olmo. Dani Olmo baranshi baravyibuka agishika muri FC Barcelona harabaye ikibazo cyo kumwandikisha. Rero biragaragara ko Nico Williams nawe atifuza kugira nk'ico kibazo Daniel Olmo yagize, ahubwo no muri FC Barcelona akaba biteguriye gutanga Cross Liberatoire yiwe ikiguzi c'imiliyoni zigera kuri 60 kugira ngo uwo mukinyi aze mu mugwi w'ababrugana kuko nabo baravyifuza. Ariko rero ikibazo canke se intambamye igihari nyingene uyu mukinyi azokwandikwa mwishira mu ry'umupira w'amaguru muri Espagne ndetse no muri La Liga nkuko kandi ikinyamakuru Sport kibishira ahabona. Burya Nico Williams we ariko asaba umugwi wa FC Barcelona guheraheza ibijanye no kuza kuye mu mugwi w'ababrugana gushika itariko 9 z'ukwezi kw'indwi, aho umugwi wa Atletico Club do Bilbao uzobutanguza ichess imyimenyerezo yo gutegura saison iza ya 25-26 ya La Liga. Tukiri ngaho nyene mu mugwi wa FC Barcelona, burya ibintu biriko bibonwa ugutandukanye. Bamwe mu ndongozi indani mu mugwi wa FC Barcelona bariko biyumvira cyane Luis Diaz, kariwe vyoshoboka cyane ko yoza akanaborohera kwandikisha kuruta Nico Williams nkuko ikinyamakuru Gigantes kivyerekana. Barcelona mu ndongozi zabo indani mu mugwi bariko barabagiza cyane, babona ko umusore Luis Diaz Marulanda wa Liverpool uno munya Colombi kariwe bishoboka cyane ko yoza mugwi, baprefera cyane kariwe yoza mugwi bikanaborohera kumwandikisha kuruta Nico Williams. Tukiri mu makuru ariko aravugwa kandi ku mugabane wa Buraya, burya ibintu ntivyoroshe kuri Nico Williams. Biragaragara neza yuko abafana batakimwifuza na gato mu mugwi wabo. Mu misi heze umugwi wa Atletico Club do Bilbao waje kuba umanura igicapo cy'umukinyi Nico Williams. Ni igicapo cyari kiriko we na mukuru wiwe Inaki Williams mu bwinjiriro bw'igisagara cha Bilbao. Rero inyuma yuko bamwe mu baregendaire b'umugwi wa Bilbao baje kuba basaba yuko boreka gufata nabi uwo mukinyi bakamusubizako igicapo cyo bakagisubizako, vyaje kuba bikorwa ku munsi wa gatanu. Igicapo ca Nico Williams gusubizwa kugo ruhome rw'ubwinjiriro bw'igisagara ca Bilbao. Ariko rero inyuma y'amasaha agera kuri 15-16 abafana b'umugwi wa Atletico Club do Bilbao mu kwerekana agashavu baje kuba bonona ico gicapo baragisibanganya, bimwe biteye n'ubwoba, aho banaje kuba bandika amajambo yuko bamusaba yuko yogenda bazosigara atagitera ishema umwambaro w'umugwa Atletico Club do Bilbao. Rero bo bazosigara bawugwanira, yoshaka akabaragenda kuko nta cyubahiro akiriko arahesha umugwi wa Atletico Club do Bilbao. Ku munsi w'Imana ico gicapo cyaje kuba kandi gisubirwamo kiracapwa kandi ku yindi ncuro igira kabiri. Abafana baje kuba kandi baconona, biboneka yuko agashavu karatwaye cyane abakunzi b'umugwi wa Atletico Club do Bilbao ukuntu Nico Williams agiye kuva mu mugwi wabo akerekeza mu mugwi wa FC Barcelona. Biboneka ko nabo ubwabo batakimwifuza mu mugwi wa Atletico Club do Bilbao. Rero biraboneka yuko ino afere ya Nico Williams ntiyoroshe na gato, ariko reka turindire turabe vy'ukuri yuko bizokoroha kugira ngo uno mukinyi Barcelona imusimbanye mu mugwi wabo. Ariko kandi kugira ngo Nico Williams ashike mu mugwi wa FC Barcelona anandikwe hari vyinshi bisabwa, reka tugaruke kandi tubiraba.
muri FC Barcelone kugira ngo afere y'umukinyi niko Williams yorohe ashobore kuza mu FC Barcelone ndetse no kumwandikisha nkuko twari babwiye. Ikibazo ni kiri ku kiguzi ciwe c'imiliyoni 60 FC Barcelona izomuriha izoriha Atletico Club de Bilbao kugira ngo ashobore kuza mu wa FC Barcelone, ahubwo ikibazo ni uburyo ashobora kwandikwamwo muri La Liga. Rero FC Barcelone ikabisabwa gusohora hamwe mu bakinyi babo nka ba Pablo Torre, aho mbere Ansuman Fati we yamaze kuba yisohokera. Baravugwa amazina ya ba Andreas Christensen, amazina n'umunyegori kizigenza wabo Marc-André ter Stegen. Ariko rero ibintu ntivyoroshe muri FC Barcelone kuko abo bakinyi bose burya ntibifuza kuva muri uwo mugwi wa FC Barcelone. Twovuga nk'umukinyi Andreas Christensen, aho mbere wewe atifuza kuva muri uno mugwi wa FC Barcelone, yamaze kuba atumviriza ubusabe bw'umugwi iyo ariyo yose, we akaba yifuza kuguma mu mugwi wa FC Barcelone. Ariko kandi si we wenyene, ni naco kibazo kiri kuri Marc-André ter Stegen, umunyegori wa FC Barcelone akaba na kizigenza w'uyo mugwi, aho nawe atifuza kuva mu mugwi wa FC Barcelone. Gutyo nyene wewe ica ariko arasaba nimba bifuza ko agenda nuko umuhemba amahera yose yoronse mu myaka 2 yarisigaye kuri kontra akinira umugwi wa FC Barcelone. Biboneka yuko rero ikibazo kigihari kuri Nico Williams kugira ngo ashobore kuza, bisaba yuko umugwi wa FC Barcelona usohora bamwe mu bakinyi bawo kugira ngo bashobore kurekipera, bashobore kuronka ayo mahera y'imishahara yabo, gutyo Nico Williams nawe ashobore gushika mu mugwi wa FC Barcelona. Abona ko no mu bakinyi ubwabo hagati ba FC Barcelona barifuza cyane yuko uno mukinyi Nico Williams yoza mu mugwi wabo. Reka tugaruke kandi makuru yigura nigurisha, aho ubona umugwi wa Chelsea de Blues ibintu byo kugura bo iwabo ntibariko barabihagarika na gato, aho ubona umugwi wa Chelsea de Blues wamaze kuba usinyisha Jeremy Gittens umukuye mu mugwi wa Borussia Dortmund ku miliyoni zigera kuri 55 na bonus y'imiliyoni zigera kuri 5. Ariko kandi si wenyene, na Joao Pedro, umwataka Joao Pedro munya Brazil aje kubava mu mugwi wa Brighton and Hove Albion yerekeza mu mugwi wa Chelsea de Blues, nawe nyene ni ku miliyoni 55 na bonus miliyoni 5 yerekeza mu mugwi wa ba Blues. Yandi makuru ariko aravugwa mu igura n'igurishwa n'umukinyi John Duran, abenshi baramuzi mu mugwi wa Aston Villa, yamaze kuba yerekeza mu mugwi wa Al Nassr kuva mu kwezi kwa mbere, akaba hamaze amezi agera kuri 6. Rero umugwi wa Fenerbahce umenyerezwa n'umumenyereza Jose Mourinho ukaba uri kurifuza cyane uwo musatirizi nimero 9 wa Al Nassr. Rero John Duran akaba yiteguriye kuva mu mugwi wa Al Nassr yerekeza mu mugwi wa Fenerbahce. Andi makuru ariko aravugwa ni sohoka ry'abakinyi bagera kuri 3 bava mu mugwi wa Atletico de Madrid, aho nitworeka kuvuga Wissel Axel no mu Birigi, nkuko byamaze ko bigaragara ku rubuga rw'umugwi wa Atletico Club de Bilbao waje kuba ubasezerana iteka umukinyi Axel Witsel mu Birigi, Cesar Azpilicueta umunya Espagne, Leonardo Mandava umunya Brazil. Abo nibo bakinyi bamaze kuba bava mu mugwi wa Atletico de Madrid bawusohokamo. Ariko kandi umugwi wa Atletico de Madrid twamenyesha yuko nawo nyene uticaye ku isoko ry'igura n'igurisha, aho bamaze ko bashikana umusore yitwa Rutegui umukinyi waje kuba bakura mu mugwi wa Atalanta de Bergamo hamwe na Alex Baena bamukura mu mugwi wa Villarreal ngaho nyene mu gihugu ca Espagne.
turagaruka kandi ku mugwi wa Liverpool biragaragara ko umugwi wa Liverpool uriko ukora transfer ziteye ubwoba muri noci mu isoko ry'igura n'igurisha. Biraboneka yuko umugwi wa Liverpool witeguye neza cyane amahiganwa ya Buraya na cyane Premier League, Ligue des Champions zigiye kuza mwaka w'ibihumbi 2025 ushira umwaka wa 2026, aho biboneka ko umugwi wa Liverpool nyuma yo gushikana abasore batatu aribo Jeremy Frimpong, Florian Wirtz n'uwitwa Mirror Kerkez mu mugwi wa Liverpool, biragaragara neza yuko Liverpool itaraheza isoko ryabo ry'igura n'igurisha, aho bamaze kuba bumvikana n'umusore Mark Gehi kizigenza umugwi wa Crystal Palace agiye kusohokamo rero yerekeza mu gihugu mu mugwi wa Liverpool, aho yamaze no kuba abimenyesha bagenzi we. Ariko kandi si wenyene Liverpool iriko irarondera umwataka nimero 9, aho nimero ya mbere bifuza Alexander Isaac mu nkirijana yaje kubatsinda ibitsindo 58 atanga assist zigera kuri 9. Ariko kandi so wenyine ari kuri iyo liste, barifuza kandi n'umusore wa Eintracht Frankfurt waciye no mu mugwi ya za Paris Saint-Germain Hugo Ekitike. Abo akaribo bakinyi rero umugwi wa Chelsea nako wa Liverpool wifuza gusinyisha muri noci kugira ngo bitegurire neza inkino za Buraya. Mu mugwi wa Manchester United nabo nyene ntibicaye tayari, umusore Brian Mbemo ivyo bisa nk'ivyarangiye, ni kibazo gusa cy'umwanya kiba gisigaye, nayo ubundi umusore w'umunyakamerune Brian Mbemo aje kuba ava mu mugwi wa Brentford ku miliyoni 62 yerekeza mu mugwi wa Manchester United nyuma yo gushikana umusore Matthias Cunha bamukuye mu mugwi wa Wolverhampton Wanderers. Indi nkuru twabwiye nuko Angel Di Maria amaze kubasezera ku mugabane wa Buraya, akaba agiye gusubira mu gihugu iwabo ca Argentine, akaba ariyo agiye kubandaniriza ivyo gukina umupira w'amaguru. Rero ku munsi wa gatandatu nyuma yuko umugwi wa Benfica uje kubusezererwa n'umugwi wa Chelsea mu gikombe c'isi c'imigwi, Angel Di Maria amarira menshi ariko asezera abakunzi b'umugwi wa Benfica bawuherekeje mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ego biboneka yuko ariko arasezera yerekeza mu zabukuru gusubira burya iwabo, nikimenyamenya cerekana yuko ariko arasezera umupira w'amaguru na kare imyaka yiwe kitera iba myinshi. Rero amaze kubasezera mu mugwi wa Benfica agiye kwerekeza mu gihugu iwabo ca Argentine, aho agiye kubandanirizayo ivyo gukina umupira w'amaguru. Tugaruke gatonya kandi mu kuri Lamine Yamal nkuko ikinyamakuru Mundo Deportivo kibimenyesha canke kivyerekana, uno munsi akariho vyitezwe ko Lamine Yamal aza kwerekanwa yambaye nimero 10 mu mugongo. Nikimenyamenya cyatanga kuvyerekana Lamine Yamal postinga kuri za Instagram ziwe Lionel Messi nimero 10 yerekana ba Ronaldinho bambaye nimero 10. Yari message ariko aratanga yuko mu mwaka uza w'inkino wa 2025-2026 ko azuba yambaye nimero 10 mu mugongo. Ariko kandi rero umugwi wa Mundo ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi sivyo vyonyene cyanavuze yuko umusore akiri muto Lamine Yamal ku myaka yiwe 17 gusa agiye guhabwa uburenganzira bwo gutera kufra penalty zose zishoboka mu mugwi wa FC Barcelona. Ubona ko umwana bariko bamuha uburenganzira budasanzwe, bamuha kuba umukinyi adasanzwe mu mugwi wa FC Barcelona. Ego reka turabe aho bigiye kuzoherera nimba vy'ukuri uno musore Lamine Yamal azohabwa buno burenganzira bwo gutera za penalty zose ndetse n'ama kufra mu mugwi wa FC Barcelona. Muri FC Barcelona kandi biravugwa mu ntumbero yo kwirukana ku nguvu uno Marc-André ter Stegen no kizigenza wabo, burya
hamaze kuba hongerwamwo izina y'umwe mu bakizigenza bagiye ko bayobora abandi bakinyi mu FC Barcelona n'umukinyi Inigo Martinez baje kuba bakura mu wa Atletico Club do Bilbao. Biravugwa cyane ko ariwe ashobora kuzohabwa igitambara batitayeho ku myaka yo amaze mu mugwi wa FC Barcelona. Bivugwa yuko mu mwaka uza w'inkino uno mugabo Inigo Martinez ashobora guhabwa igitambara cy'ubukizigenza kandi wazoba ayoboye abandi mu mwaka uza w'inkino mu mugwi wa FC Barcelona. Reka tubakengurukire mwebwe mwese mwadukurikiranye muri kino twabanye namwe muri kino kiganiro cha sport gica kuri Yaga Nawe TV, ariko kandi tunabasaba kwibuka kugira subscribe cyangwa s'abonner bivanye na telefone yawe ururimi irimo, j'aime, partage, commentaire, byose turabikeneye. Tuba duhari ku bwanyu, ibiganiro bihari ku bwanyu, rero nimubidukorera muzoba muronka ibintu bimeze neza cyane bica ku rubuga kuri YouTube channel Yaga Nawe TV. Reka tubashimire mwewe mwese mugira akigoro ko kudukurikirana, naho ubutaha tuzosubira. Ongereza ubuhinga bugezweho, irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse, irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse.